turabizi twese mu Burundi muri histoire y'u Burundi yuko ari communauté yakumiriwe yakumiriwe kandi nayo nikikumira bivanye nyine ibintu bitandukanye kandi nk'uko umenga iyo communauté ngaha canke abantu abandi bose bayihaye ishusho imeze ukuntu yuko baba ari abantu batagira isuku basa nabi abantu basoza mu bandi ibyo byose nabirengeye natewe cyane kuko navuga ati si fierté yiwanje personnellement ariko ndateye iteka na communauté yacu yose iteka n'igihugu cyacu cyose natewe cyane. That's a huge success. Ababyeyi bawe famille yawe bari muri audience bari ngaho barakoma amashyi nakubwiye na babandi bose baba supporters bari baje yego ndibuka kandi yuko na son excellence ministre wa solidarité ego nawe yari mu bagushigikiye nivyo nagomba mvuge kuko nawe ni umuntu adasanzwe muri communauté yawe. Mwaramutse mwese abaturaba bari ngaha mu gihugu canke hanze mbwa bakaba bumva ururimi rw'ikirundi turabahaye ikaze muri ca kiganiro My Life My Journey, ubuzima bwacu inzira twoba twaraciyemwo muri buno buzima tubayemwo. Rero nije ndakibashikiriza Dalila Nimpagaritse kuri ODL TV. Uno munsi rero turafise umutumire adasanzwe, umutumire akiri muto cyane, umutumire mwiza cyane, twashoboye guhamagara ngaha muhira kugira ngo tugiranire ikiganiro. Nkuko mubizi ngaha ikiganiro ni nk'ikiganiro ca mukuru na mutoyi wiwe, tuganira nyene ibisanzwe by'ubuzima. Twagomba rero utwidondore, utubwire izina ryawe kugira ngo abaturaba bashobore kukumenya. nitwa Uwera Kitrice Ego ndi Miss Populaire Burundi 2023. murumva rero ko twashoboye kuronka ngaha muhira Miss Populaire Burundi wa 2023. Miss Tricia niko nza kukwita. Miss Tricia urakomeye none? Ego ni sawa. Umeze neza? Karibu ngaha mu rugo kuri kwa Dalila kuri ODL TV. Murakoze cyane. Ego Tricia rero naramutumiye kuko nashaka tugira ikiganiro cyane cyane tugira abakobwa bakiri bato kuko Tricia murabona aracari muto. Rero ni ikiganiro aho tumubaza ibintu byo mu buzima bwiwe, kuva avuka yavukiye he, dushaka kumenya aho wavukiye, umuryango wakuriyemwo, quartier umubamwo, wavukiye ngaha nyene i Bujumbura canke bimeze gute? Jewe navukiye ni Bujumbura. Gusa turabiye kuri bimwe nyene zakaranga ko Burundi umwana yivuga kwasi. Ego sino kwa papa ni mu Kirundo. Ego ariko jewe personnellement navukiye muri Bujumbura meri muri quartier ya Nyakabiga. Uvuka mu muryango w'abana bangahe? Uvuka mu muryango w'abana batanu. Batanu. Wowe ugacugira kangahe? Jewe nize ndifura. Uri imfura? Yo turafise imfura ngaha, turafise imfura ngaha muhira. Rero turaryohewe kuko imfura n'abantu novuga gute, imfura n'umuntu afise responsabilité nyinshi ngaha, se nk'umutwaro ku bitugu byiwe. Iyo wisanzwe uri imfura mu muryango hari ikindi kintu uba wisangije. Yego none wize hehe, ugeze mu wakangahe? Jewe uko aho natangiye kwiga mu Ngagara, natangiye kwigira maternelle, hama ndagenda primaire ndiga kuri Senga Pierre. Gusa sinahereje primaire, nahereje nko muri 3e mu gice hagati mu gice cya mbere. Hama niho naca nimuka naja kuri
Ecole Framboux Okay. nayiga primaire yose gushika sixième hama nagiye sixième ndaja kuri lycée XN ubu nari lycée d'excellence mu Ngagara ndahiga septième yonyene ariko kuva huitième gushika meze kwa nize section scientifique B biologie chimie sciences de la terre nayize kuri lycée y'Igitega lycée universitaire ubu naho nkaba ndi muri universite umwaka wa kabiri ndawurangije kuri leadership international leadership university wiga muri iyo faculty niga muri finance and banking okay ushaka kuba mu future banker yes kugira bamukora ku ifaranga nta by'umucezo abakobwa bubu turashaka abakobwa bari financially capable, independent to to live their lives to the max, to the fullest. Niko namamvuga kubera utari financially independent rimwe ubuzima washaka cyangwa ibyo washaka gukora uraba limite somehow. Ego ufite imyaka ingahe Tricia? Mfise myaka 19 no mwaka ariko ndegereje kuko anipe yanzira muri November. Ngomba muri November nonza mfise 20. Oh wow. Urageze rero urashushe ni imyaka y'ubuyabaga nyene ishushe je niko ndabivuga. Yego twagomba rero tumenye icyatumye wowe uhaguruka uvuga ati nabonye hariho competition ya buri mwaka ihamagarira abarondo novuga abakobwa bakiri mu buyabaga kuva ku myaka 18. Rero wewe wiyumviriye gute cyane ni rero wari ufise yuvuga ati umunsi umwe nzoja muri bya competition nanje ni novuga ko mwamuje kugira ngo mutwereke ibyo mushoboye sinovuga ko uri nk'ikidandaza wihayanisha kuko navuga ngo nukwishira kuri mugabo werekane cyane impamya bushobozi letana zawe ibyo ushoboye ni ibintu wamye wiyumvira kuva kera ati je nzoja muri competition ya Miss canke byaje gute? Si ibintu namye niyumvira kuja muri competition ya Miss nani ibyo niyumvira mu mutwe cyo nibyanzamo nyene narabona abo gati batoye Miss bwa mbere aho natanguye nyene kubyumva kumenya hari muri Miss 2021 niho namenya ati batoye Miss Miss Burundi uramubona kuri televiziyo irabaho ku Facebook kuko abateza nari meze gishuri muri 2021 urumva nafise umwanya kwiyo kuja ku telefone ndaba kuri Facebook WhatsApp amakuru agenda niho natangiye kubona rero Miss Burundi hari sawa nageza ngaho sinaja kure mbona 2022 baratoye ubundi ariko natukiye sawa yego nta na kimwe byangira gushika nta na kimwe byangira ariko ndibuka maze kubera medije namaze umwaka ndi muhira ndiko ndaruhuka nati kuja kwenye duheza dufite ivyiyumvira tuhejeje imyaka 13 turushe turiko turiga tikame umwaka turuhuke kenshi bawita a gap year kugira wiretrouve urisourcing energy kuko ubuhejeje igice cy'ubuzima cyawe c'ishure novuga education secondaire kugira ngo unafata umwanya wo kumenya icyo uzokora muri university ujya mwaka rero kenshi urakenewe gufata hama rero ejo ndicara ndiyumvira bivanye n'inyigisho naza ndaronka ku iwacu kuko baratubwira yuko turabizi deja hamwe no kwizera kwanje yuko kuba ndi ngaha ku isi si kubw'igihamana hariho intumbero kanaka yatumye Imana indema Tricia akaza kandi no mu Burundi rero ibyo ndabyiyumvira ko ndavuga ati yes tumukizi ariko none nzokora ngira iki kugira ngo nubwo ataba ari interview wanjye ariko abandi babenefise kubaho kwanjye abandi bumve nyene baronkereho umunezero bivanye no kubaho kwanjye
hama ndabyiyumvira ndagacira muri iki hama kandi icyo navuze ubwa mbere nkomoka muri community y'abatwa ariko turabizi twese mu Burundi muri histoire y'u Burundi yuko ari community yakumiriwe kandi nayo nikikumira bivanye nyine ibintu bitandukanye kandi ni nk'uko umenga iyo community ngaha anye canke abantu abandi bose bayihaye ishusho imeze ukuntu yuko baba ari abantu batagira isuku basa nabi abantu basoza mu bandi ibyo byose ntabirengeye ndavuga ati ariko nubwo bimeze uko hari ikintu nashobora gukora jewe rwari amasosiyasiyo ajejwe kugira ngo afate mu nda canke ateze imbere abo muri kominote yacu y'abatwa hariyo ari abo nyene bo muri kominote hariyo n'abandi bo hanze bashaka gufasha kominote yacu ariko ndavuga ati malgré ibyo byose na jewe en tant que personne personnellement individuellement ndashobora kugira ikintu ni wari wakuze ababyeyi babikubwira ngo twe tuva muri communauté y'abatwa canke abo twita le peuple autochtone abasangwa butaka bo mu Burundi wabukuze babikubwira canke directement waciye ubimenya hama ukura uri consciente y'ico kintu je nakuze ndabizi no kuva muri 4e mugabo wasa n'abandi ku ishuri nta kintu cyagutandukanya nabo nasa n'abandi mbere n'abo twiganye novuga secondaire ndi muri lycée ndibaza ni bake bari babizi n'abandi ntibabimbwira ariko benshi nabyo bari bazi benshi bagiye kubimenya ngiye kwitoza muri minisitiri bashaka ati baho ntuje bwa wundi wari wicaranye iyo secret yuko uri gutwakaza na jewe vraiment nabonye abantu babigize big deal niko ndabibona ku mateleviziyo ku mbuga ngurukanabumenyi ndavuga nti uyu mukobwa rero it's a first in Burundi ego vraiment tu étais la première à oser et se mettre mu maso y'abantu ego ngira rero uraja kwiyandikisha hama nyene baragukoca wari ufise umuntu akwereka ati uze witwara ukune l'etiquette y'umukobwa ashaka kuba miss bigenda gute ofet rero ndiko ndabiraba ndavuga ati nico nokora ati ndashaka gufasha abana b'abasanga butaka kugira ngo kuko turabizi ntibiga baraheba ishuri kubera ikena ry'ibikoresho cyane inzara cyane inzara kuko avuga ati nari mbika ndayifise nkamara nk'indwi yose nafungura ikaye muri biki ntibaba babitabura kandi abari abana ntibabitaburitse ariko si ndaraba ati ikindi nafatego imico nico tariko ki ntukwiyumvira naho ikindi coshobora gutuma ibyo byose nico co kubura amakaye kiba rezori gitora inyishu ariko bari cyane ndaraba mu myuga yacu dusanzwe dukora umwuga wo kubumba ndavuga ati usanga bibabaje ugasanga umugore mbere bamwe barabumba aribungenze afite umwana mu nda tuzi deja n'umuntu yibungenze ibibazo agira personnellement ati rero ariko arabumba inkono abumvye cyangwa icyo kintu cyose abumvye akagamaze ku majana 5 naronka mwe yo kwivuza naronka mwe yo kuvuzamo umwana ndavuga ati coba ari ikintu ciza kugira ngo ushobore kubafasha bashobore gukora uwo mwuga mu buryo bwa kijambere ku buryo yaho ibintu byabo bikomera cyane to plus kandi bakanakoresha n'imashini kuko imashini yabatuma bakora ibintu byinshi kandi no mu mwanya muto bikaba ari ibintu bikomeye bisa neza byoshobora kuja nyene ku mamarché international regionale byose kandi ndavuga ati ico gihe abavyeyi badandaje bakaronka amafaranga vyotuma nabo abana babura amakaye nabo nyene bashikira kuko ayo mafaranga boronka boronkeramo amafaranga yo kugura ivyo bikoresho vy'ishuri bawumenya ibirato n'ivyo kurya hama rero uwo mugambi ndawuronse ariko nsubira inyuma gatoya umugambi nagiye
kuwudevelopa cane maze kumva iyo opportunity ya Miss. ego nibyo umuntu mugabo yama yicaranye umugambi wowe umugambi wari ufise nari nyiriko ndibati none nkora iki numvise iyo opportunity ya Miss ni umuntu yajaye yimpresenta arambwira uwo muri community yacu nyene yitwa Epipode Kamana araza arambwira ati burya ati turifuza yuko muri community yacu twoshobora kuronka umukobwa umusanga mutaka ashobora kwitoza muri ibiganwa y'igihugu Miss Burundi. Ikuba ntaguciriyemwo hariho uwari yabikoze mu Kayanza ararepresenta intara yose ya Kayanza ugiye yari yiwe imbere yawe yari wo muri wowe nkaka yari 2020 n'ikira nujya ndazi ko hari uwamwankurajije uwamwegereye aramwankuraje nawe rero ucaronka Epipode aramubwira kandi nibaza yuko ari Epipode nyene yagiye arapresenta opportunity ya Miss Kayanza kuri nyene Miss Oh, wow, undi nyene. Nuko mushimira cyane Epipode aho uri. Urakoze kuba warabegereye aba barondo beza aba bakobwa ukabaha iyo yide ko bishoboka. Rero amaze kuyipresenta kandi ndamenya yuko apa yibiza amataye birufise n'aka yego kubera hariho izo nitwa requirements specific requirements izo zose z'uburebure ibiro upima ibyo byose barabiraba rero bamenya yuko apa yizo hanini ari umugambi kuko biratandukanye sinibaza ko mu Burundi twokwikonforma à la beauté ako nakantu ncishije à la beauté iyo byaje biva tukuri hariyo abazi ko Miss guhayanisha ubwiza byaje biva muri Europe amabirabure turabikopya tuvyisangamo mugabo gacu usanga zataye z'aba les filles européennes sizo zitaye zo muri Afrika niyo mpamvu rero bakunda cyane ku mugambi bakabona nimba wokora cyane uri realizable surtout hama rero cyangwa ufise impact yego niniya mu gihugu rero ndabiravye nkore naco ndeveruka urya mugambi nimaze kuvuga wo gushobora guteza imbere umwuga wo kurumva kugira ngo tuwukore mu buhinga bwa kijambere yego hama rero ndiyandikisha hama haraba selection ariko ikintu cyanangaje nashize kuko abantu benshi abantu nka 50 kondera nashitse ndaraba ndagati nuko ibi ni byiza by'Uburundi ariko ikibazo aha nyene ndiso yuko muri aba bose jewe nashobora kuba ndimo navuga ati nyene washiba overwhelmed niko babivuga mu Cyongereza warashitse tubona abakobwa barebare abo wo kwibaza ati nyene waciye ubabona ucuvuga uti yo tinone ngaje na ibintu navyiyumviriye gute ariko iyo yari nyene kwakundi nyene ugishika ikintu cyambere kikuzamo ariko ahandi ndiyumvira ati ko bimeze kose twese twariyandikishije ati kandi umwe wese aje ciwe kandi byandikisha rero nanjye kandi kumwe n'uyondi nacyene rero icyo nokora cyose kuba bahari ni sawa ndashima Imana yuko mu Burundi ufite abakobwa bigemeye ariko ahanje muri Afrika yego rero turagira baradupima baratubwira casting rero turahetse barimo mbajije yuko si muri mito dufite umuntu dukoca cyangwa umukoca wawe personnel abavyeyi bakuronderera fait haba hari iyo muri organisation bamaze kugira preselection hama bakadutora bakafisha abo baba bafishije twatari organisation nyene ya Miss Burundi yaduha umukoca agatwigisha gutambuka ko umuntu wese avuye mu vyibiwe abo usanzwe yitambukira uko bimutse ati jewe ati nategeko rihari ryuko canke hari ukuntu babambika
novuga n'amahotaro udutaro nk'uko k'iwawe batubwiye mbe yari 10 cm sinavyibuka ivyo byose hari umukobwa basanzwe atatwambara mu buzima bwa misi yose udushamye urumva n'iyo mishiko twabiteze na twarafashe nk'ikiringo c'amezi abiri nimba atari ukwezi n'inusu turiko turiga kwicara niko navuga kaka etikete nyene koko okuba umukobwa ari classe yego twari dufise rero organisation ya Miss Burundi yaje umukota tukugira twese hamwe yego mwe muriko muraturaba twagomba tubamenyeshe nyene ico kintu camutandukanyije muri urwo rugendo rw'iryo higanwa ryo muri 2023 n'abandi hama asanga ajya ama etape ajya ama round urazi ko bagenda baragira ama round rero twaje tumubona twese muri demi finale abantu byari bitanguye gushuha mugabo hariho abantu bagumye bakugirira publicité kuko novuga yuko ko bitari bisanzwe ku marezo sociaux n'imbere nyene ihiganwa ritaragera ku mantuze ya nyuma nukuri byari bizwi yuko hariho umumisi w'umusangwa butaka umukobwa w'umusangwa butaka yitwa Tricia kijya gihe basohora ry'amafoto yanyu mwese baravuga ati numero combien ko babagira ku manumero n'amazina n'intara muturukamwe ariyo wewe waserukiye intara ya Kirundo twarabonye nyene ayo manumero turatuga ati ujya umva byaciye urazi ubu hariho za X Twitter hariho za Instagram Facebook umva bica bimenyekana rero abantu baca batangura kukumenya ari benshi cyane mu bivuga yuko meme ni na competition itaragera kure waciye umenyekana cyane na competition itaragera kure naciye umenyekana cyane kuko hari ubwoko bubiri bw'abantu abantu bamwikirana aba mbere bavuga ati birakunda birashoboka yuko umwigeme wo mu muryango w'abasangwa ashobora kuja muri iyi higanwa akihemera iyo yari abantu bamwe abandi nabo bavuga ati oya ntibikunda niba abandi bihitirira ubwoko kugira ngo baronkereyo izo polemike zose ndibaza ko zahabaye bavuga none ko tutari tuzi ngo basuku none badasuku nabagi abandi ntibababaza ubwoko bwabo baba bari nk'abarundi kazi bose binjiye mu mahiganwa bafise chance ziri equal opportunity urumva none umva ico kintu kutari different n'abandi bari biyumvira ngo bashaka umuntu ameze gute nibaze ko ari cya kindi navuga nyine yuko umenga hariyo isura bahaye abantu bo mu muryango w'abasanga butaka nk'uko umenga ntiyasa nk'abandi sinzi iyo babikuye ariko tugiye kubiraba dusanga n'ukuri basa n'abandi rero wari ufise iyo ekipe ipolemike ivuga ivyo n'iyindi gushigikiye iguma ikwandikira wararonse ama message bakwandikira bagutera intege ati fonce vas-y tes parents ma fille fonce il faut vraiment représenter oui ariko naronse abantu banshigikira benshi cyane kuko nk'ubu ndamereye ku babyeyi banje ababyeyi banje baranshigikira cyane mbere ubwa mbere je sinabitahura navuga ati Miss Burundi ati jewe ndi wa muntu nari nzi yuko ubuzima bwanje ni ishuri amafungure amanari apana yuko mba nyene wa muntu ku buryo yaho nuri mu kayanza amenya ati cisha Nagati ubwo buzima sigwanje iterwa mu maso y'abantu ngabo usanzwe uzi kuvuga imbere y'abantu public speaking uratinya amaso y'abantu oya sindatinya okay kuko naco nyene ntushobora kuja muri zya competition zashobora kuvuga imbere y'abantu no bwa rubanda kubera somehow umugambi wawe uzowupresent izuba riva abantu bakoranye bakurama kamera yose surtout en fait narigeze kugira training muri 2020 nibaza ko ari 2020
avec iyindi organisation Sisters in Success okay niho basigisha iyo public speaking nari déjà formé nari ego certificate yeah nabyo nyine byaranyankwajije kugira nje nabwo ati nimba ari abantu canke nimba ariyo training narayikoze you had the confidence to speak in front of people yeah rero abavyeyi banje nibo babaye abambere cyane ati ibyo bindi byihoze byo kwiyumvira yuko utamenyekana ati iki nimba ari igihe cawe yeah icyo uvuze kirahambaye your time to shine Tricia rero abavyeyi bashigikiye cyane hamwe n'uwo epipode hamwe n'abandi abagenzi banje kwishengera iwacu barashigikiye vraiment nari mfise amasise menshi hariyo na fondation Femito Java nashigikiye biciye mu mugambi wayo yari ifise Miss Makaranga kuko bari bifuza yuko hobaho abigeme b'abasanga butaka bashobora kuza baritoza muri nabo bafashije na Miss Nira rero nanjye bacavuga ati nimba hari undi nawe aje ego cyangwa kompanya tumushigikire urumva nari mfise abashigikira benshi ku buryo yaho ayo majambo yandi ari negative sinayita you have to block that those negative voices hama rero ihiganwa riraba ucuratogwa mu majwi ya rubanda y'abenegihugu barakuvota ari benshi kuko ndibaza yuko bajya abandi wabaye Miss na bijya bisonga vyo badofine kenshi harimwe amajwi ya jury siko Populaire Burundi 2023 Tricia barivuze wiyumvise gute babivuze hanya nyene umu MC abivuze twadutonze icyo gihe twari 11 twahereje gupresenta ibyo byose imigambi mwatambutse byose twahejeje tuvuga ati anye dusigaje kumenya Miss w'uyu mwaka nyene ubutumbutumbu bwariko buratigita okay nyene natanga gushokana kubera ubwa mbere yego bahera ku binyoma badoka hama baravuga ati Miss Populaire kwa kuntu nyene nibo baherako yego kuri Miss Populaire okay kubera rero nyene n'umuntu abivuga abandi agacishamwo ibintu tusato gatinare ninde ndanomba rero baramvuze Populaire Tricia Uwera ajereka ngoma mashi merci nadewe cyane kuko navuga ati si fiancé wanje personnellement ariko ndateye iteka na communauté yacu yose n'igihugu cyacu cyose nadewe cyane that's a huge success abavyeyi bawe famille yawe bari muri audience bari ngaho barakoma amashi nakubwiye na babandi bose baba supporters bari baje yego ndibuka kandi yuko na son excellence ministre wa solidarité ego nawe yari mu bagushigikiye nivyo nagomba mvuge kuko nawe ni umuntu adasanzwe muri communauté yanyu wari umunsi w'umunezero ego cyane kuko nashaka kwibaza navuga ati indoto ya bamwe irashitse yuko umwigeme w'umunyabutaka ashaka kwitoza n'igana nk'iri kandi nkacangira ubu nkacangirirwa ubona n'Imana ego yo Tricia icyo kintu sinzi ni ibintu Imana yaba yaraguteguriye kuko nk'uko watanguye uvuga umuntu wese hari ikintu Imana yaba yaramuteguriye umunsi kizoshika wari uwo munsi nyene ego hama rero nyene umugambi wawe wari ngaho baca baragushigikira nagomba rero ubwira abatwumviriza ko maintenant tu devrais mettre en évidence ayo matalent n'ibyo bintu byose uje mu bikorwa nyezina ego kuko wabivuze mugabo ndazi yuko ucuja kuri terrain antuko ufise ntuze y'umwaka wose yo gukora siko tubwire rero waciye utangura gukoresha iyo opportunité gute
ibikorwa muri communauté uri kurakora woba ufise specifiquement novuga aba beneficiaire bari abushikira cyane bari mu gihugu cyose cyane bari mu zihe ntara utubwire opportunité kuva uwo munsi waciye uronka kubera wiswe iryo zina rya Miss Populaire adasanzwe n'imiryango byakugururiye yo kuvoyaja hirya no hino kuko twarabonye waravojajije byose bitubwiye novuga yuko deja Miss Burundi en general ni plateforme twebwe cyane cyane kuri twebwe tuba twatoye aussi n'abandi bajya ba finaliste tuba dufise amachance yo kuja nko gusaba financement kandi dufise ahantu hatandukanye kuko baraturukonisha tuba twabaye amapersonalité publique yego novuga yuko rero hanini Miss Burundi yaranyugururiye nyene abo hantu yanshize ahantu yaho umuntu ashobora gusaba financement amenya facilement baravuga ati wewe n'igihugu kirakurukonisha uri Miss w'igihugu rero bivaye n'ivyo mu mwaka uheze umwaka w'ishuri ubwo mutangure nk'uko umwaka w'ishuri no mu gihugu cyacu utangura mu kwezi kw'icenda yego natwe gusa kudoda ahantu hatandukanye kuko navuze yuko abanyeshuri bo muri communauté yacu baragura amakaye baragura ibikoresho cyane cyane abo mu mamiliyo riro abaruguru baravuga ati none ki atakaye aca usanga n'umwana ibyo kwiga navyo yiyumvira avuga ati jewe tuma unuma nkorera amafaranga ivyo navyo turabizi yuko biba biriko birica igihugu cacu atabantu bize dufise rero niho nashobora kudodora ahantu hatandukanye ngasaba amakaye natanga amakaye mu buterere ngatanga n'amakaye mu Kirundo ku bana 150 cyane cyane kubera ariyo ntara wari warepresence nagira nabwo none warabibagiye bari guca bavuga ati none bari guca abantu rero narisekije ndagatireka karagaciyemo ariko bien muhiri wanyu n'uwo bibazo la charité bien ordonnée commence par toi-même kandi chez soi hama ibyo byose dusana mwafashije n'andi ma organisation atandukanye kuko nk'uko ndabivuze urabaho umuntu wese akumenye ukipresenta ati je ni Miss Populaire ufise umugambi n'uyu antuka arakumenya n'ubu uri nka wa muntu nyene abatazi batavuga ati jesa en fait uratahurika cyane yego hama nuvuga yuko igikorwa nakoze hanini cyari iconye cyo gutanga amakaye ku bana b'abasanga butaka n'abashamwa batandukanye kugira biboroheye kuja kwishura afite ibikoresho bikwiye twari kumwe n'amashyirahamwe y'aho bankede hamwe n'iyindi shyirahamwe sanze ndimwe nk'umumambre yitwa y'urwaruka nyene twabaho nanje mbeho twaravuze ati kuba duhari ati kugira n'abandi babeho rero n'icyo cyangwa nyene twarakoranye kugira ngo dushobore guhereza abana ibikoresho by'ishuri hama novuga yuko ababeneficiaire banje bari ahantu hatatu igihugu cyose kameme twaba turavuga gusa kubera uburyo bwo gushobora gushikira communauté zose zo mu gihugu si uburyo busanzwe kenshi bisaba amashirahamwe mpuzamakungu ajya nyine twita ya Nations Unies za UNICEF n'ibindi niyo bashobora kuronka amafinancement anganuka ariko wewe nyine ahugeza kandi naravye yuko no gukorera hake ari dusaba kuko hoho urashobora kumizira impact ukikonsantre ukabona nyene yuko ayo ahantu wakuye abantu uyu mwaka n'uyundi bakavuga ati ahantu twavuye ati uyu mwaka uheze twaraha ariko ubundi tugeza biroroshe kubibona rero Mizero communauté niyo yo mu Kirundo no mu Buterere no mu Rubirizi
Oh, très bien, très bien. Ama voyage nyene nkuko tuba turabivuga les opportunités de voyage, imiryango nyene bakibona yuguruka mu bindi bisata, mu bindi bintu atari ibyo bya community outreach activities izindi kuja nko kuvuga aho bagutumira nk'umuspeaker ibintu byararonse izo opportunity. kuko normalement twebwe abamisi tuba dufite ni sensibilisation. Ego cyane Sensibilisation cyane rero sinahavuga hose sinoyibuka ariko hariho ama-organisation nyene yanyikorako impamagara yantumira kugira ngo ushobore kuja gusensibiliza cyane cyane ama-organisation amashyirahamwe yaba ariko afasha communauté yacu kuko bavuga ati wowe tugufise ushobora kuja kubatera intege nabo nyene babone yuko kazoza kabo ntigaherera gusa muri ubwo buzima kubumba cyangwa muri ubwo buzima baba babona yuko batabayeho neza, hari ibindi birengeye ibyo baba bariko baracamo ubundi. Novuga yuko ari amashyirahamwe rero bamamagara kenshi bakanumira kugira ngo ushobore kuja kuhimiriza ubundi rwaruka rwo muri communauté yacu, mbere wanashima n'urundi rwaruka rwo mu yandi makominote bavuga ati kuko uri minsi buhori minsi w'abasanga butaka gusa ariko uri minsi buhori. Yego ni ukuvuga ko ama voyage hagati mu gihugu ngaha nyene hanze naho nta opportunity nimwe waronse? Hanze naragiyeyo naronse opportunity, narigeze kuja i Dubai muri Desambre, niho naringiye mu bya cooperative ariko yari nka evenement parallele kuko urabona ayo ma evenement manini afise utundi tunama tuba dufatanye nyene. Ito si bito Tricia, just si bito. Abantu benshi ni barafata ama voyage nkaya akomeye indege ngo bagiye i Dubai, ariko urumva yuko umwaka wawe washoboye gushika hiyo. Kandi nuvuga yuko yari na voyage yanjye rero ababyeyi bacatangavuga ati yora Patricia mwana wacu aragiye wenyene n'indege aragiye kuvuga mu makungu uba ucukura ubwo nyene novuga ko bica biku expose ko le monde à l'extérieur urumva ugaca nyene ukura. Ego rero icyo gihe nari ngiye muri iyo evenement parallele nari yari ijyanye n'iby'abaautochtones, les peuples autochtones, kubera le plaidoyer pour sensibiliser sur ibyo bakeneye leurs besoins. Ego hama iyi voyage nayo nagize yari iyo muri mars y'uyu mwaka. Ego naja New York. Oh my goodness. The Big Apple. Uko bayita New York, the Big Apple of America. Yeah. Wow, Tricia. Nagiye muri bijyanye kubera urabona yuko mars aba ari gusa nk'ukwezi kw'abakenyezi aho mazi munsi nyene amakungu w'agateka k'umukenyezi. Rero byari ibintu bijyanye n'ibyo nyene gukurikirana. Yari iyo organisation yari yitwa commission sur les statuts de la femme. Hama nyine nari ngiyemo ndibuka yuko jewe nari mujene kandi ngiye mvugira ono toute la jeunesse burundaise. Oh, wonderful. Okay. Niyo yose ni opportunity nashoboye kuronka kanda iki kintu cyane. Biraryoshe cyane, biraryoshe. Je niko Asha numva nyene umukobwa ashoboye kugera kuri ivyo bintu afise iyo myaka yawe moins de 20 ans. Si ibintu bisanzwe, ni ibintu uzobwira abana bawe, ni ibintu abana bakazobwira abuzukuru bawe. Nibaza ko bafata amafoto menshi uri Amerika, kuko Amerika abantu benshi bariyumvira igene bazoshika. Urazi ko umujene wese yicaye mu Burundi aba reva Amerika, urumva kuko bayita ngo the land of Mumbaze
opportunities canke mba bafise dreams urumva iyo uri muri Amerika you dream big rero uraba expose kuri ivyo byose ubu umwaka wawe bisa naho urarangira w'ico kiringo mugabo wewe wiyemeje iki uzobandanya hama iyo titre ikuriko nk'ijya kintu watubona wambara uyu mwaka uheze uremerewe kubandanya ukorera muri ntuze nyene yo kwiyita Miss Populaire Burundi 2020 en fait nubwo manda yacu biheze Miss Populaire Burundi 2020 bararitera ego kubera ndabona na dativa gushika uno munsi ivyo yashoboye gukora aracitwa Miss Populaire mwaka bashira ku mwaka yawubereye umva rero nikizokubuza kubandanya amayinitiative yawe urumva nyene vyaciye bibatashe n'izina ryawe ego kuko nibaza yuko ata muntu ashobora kuvuga ati atavuze yuko ari Miss Populaire 2023 rero gifatanye kandi n'ikintu nyene ciwanje ego woza nibaza ari 2024 none akuma na 2025 yego hama ititre avi kandi ndabyumva ego hama ku kijanye n'umugambi naco kuko jewe nk'ico niyemeje mena avant yuko nja muri competition kuko navuga ati uyu mugambi wanje si wa mugambi ushobora kuvuga ati ndoroye inkwavu shaka yuko ziba 10 hama ziba 10 cenja mu vy'inkoko ikintu kibandanya kuko mu buzima bw'abantu buzoba buriko burabandanya kuko ni suivi y'ubuzima bw'abantu ego kuko nk'umugambi wo kubumba urumva ni ubuzima bwa community yacu mugabo sûrement baraja mu bindi bikorwa barafise amatongo bararima bakimbura bakagurisha bakorora iyo ofete umwuga wo kubumba ni bimwe mu byo bakora ariko kugira ngo nyene kakaranga kacu kandi bikaba biteza pafu no mu karanga k'Uburundi bice bihagarara kugira ngo dukomeze nyene dukomeza kukaranga mugamu nyene babigire mu buhinga nkuko bavyifuje bwa none bevuriwe kuko nyimba babumba n'iminwe batanguye kubumbisha imashini urumva ko baba bavuye ahantu urumva kuko isiguma iriruka tugeze muri kinjana ca 21e siècle urumva ntiyoguma umusanga butaka ntiyoguma hahandi tuzi nko muri 1980 oya atigeza kwevuriwa n'imyaka yego uriyumvira ko abandi bakobwa tuzotangura kubabona mu bintu byinshi kujya hari uwipresence akaba ministre n'incabwenge turamuzi n'incabwenge kandi akora ibikorwa byiza cyane abikorera igihugu uriyumvira ko abandi benshi bo muri community yanyu uca batangura nabo nyine kuboneka ego kucyizera ndashizira cyane ari nayo mpamvu hari yewe n'andi mashirahamwe ageze agateka k'abasanga gutaka kugira ngo twese kuko turabizi kuba nyakubahwa umushikiranganji mu byo tujanye no gufatana mu nda kuba ari muri ico kibanza nuko yize niyo mpamvu rero turiko turakomeza cyane guhimiriza abana bo muri community yacu kugira ngo baze ku ishuri kugira ngo kuko turabizi ishuri hari aho rigushikana kuko umuntu yize n'umuntu atize nibaronka ama opportunity amwe kuko umuntu atize aragira ahantu akaba limite nubwo abazi ubwenge gute haragira ahantu akaba limite kuko bari gice usanga bavuga ati jana diplome nini atayifise urasubira inyuma rero niyo mpamvu turiko turabahimiriza cyane kuza ku ishuri kugira ngo hashobore kuboneka nyene abo bantu baja mu kazi atandukanye kandi wanashimanije turetse nabo natwebwe nyene muri runo runganwe canke n'abandi bahuriye gatoya natwe nyene turiko turi traininga kugira ngo nyene mu maposition yose dushobore kuja yego nkuko wavuze ico gisata uri kurigira gishobora kuzokwexposa ugaca wisanga uri muri circle y'abantu bagukeneye noneho ugaca ubandanya uduga uja ku rundi rwego urumva ejo turifuza kubona rero pourquoi pas umushikiranganji uri umushingamateka canke mu nama nkenguzamateka uvugira abandi nyene
rwego rw'igihugu peut-être no hanze uri muri aya ma organisation internationale nyene abarundi asha uba branding, you know, hari ikintu bita putting Burundi on the map, on the international map. Burundi bumenyekane nyene bidasanzwe. Ego rero tuve mu bintu biseriye kuko urumva abantu barashaka kumenya Tricia wo mu buzima busanzwe. Tricia kundiki, Tricia nk'ubu novuga hobbies. What are your hobbies? Ikintu kinezeza gukora mu isoko. Nakunda isoko, nakunda kubona akazi kose gatonze. Ibintu nyene biri ku mwanya. Aho niho mba numva nekanye. Mu nzu rero mama Tricia yakuze akwigisha yuko gusasa igitanda, gukoropa, ibintu byose kubishira kubiranja mu kabati. Wewe Tricia urumva byose yaranyigishije bwema kandi narabikuriyemo kuburyo nisanzwe nkunda cyane kuba ahantu hari isuku. Nko mu guteka mbere yuko neka numva nekere no guteka urabizi tuma mara amasaha n'isaha ndiko ndakubura aho hantu bacafe ariko nkorere ahantu hasa neza. Umva guteka gukora isuku mugabo ubwo n'umuntu bw'abana rugo bavuze ngo abana rugo cyane n'utuntu two mu rugo hanze naho hanze y'urugo hanze sport quelconque loisir gutembera ibibanza by'ihaya ibibanza Burundi bufise nyene loisir gusoma kuraba televiziyo hobbies kuririmba kuririmba nabikunda kera sikirenga ikindi nkunda gusoma ibitabo ndagikunda amakindi bazita outdoor activities zitarizo no gutembera cyane. Tricia wumva arakunda kwibera muhira atari muhira agiye muri izo mission z'akazi canke kw'ishuri. Yego namba ndi muhira wisomera ibitabo wiga urakoresha rezo sosio. Kubera ndabiza abajene muri age babita aba Gen Z muri age nyene mugwa muri update keeping up with what's happening around the world via your digital platforms, your social media. Iyo ukoresha cyane ni izo social media ni bankoresha ni Facebook, Instagram. Facebook witwa nde cyo tubishira kuri ekran. Facebook ni Miss Popularity 2023 Burundi. Page yanjye konti nyine Tricia. Hama Instagram nyine ni Miss Popularity 2023 Burundi. Hama na Twitter Miss Popularity 2023. Urenteragisa n'amafans bawe nyine ukazura posta bakakomentinga utuntu nk'utu. Yego ndaposta barakomanta nkabishura amamesaje. Good. Hama rero Tricia izindi activity zo mu buzima busanzwe turabizi ko umwana w'umukobwa aba akikujwe n'abantu benshi urumva n'ibindi bikorwa kandi wigeze kubivuga mu rushengero kubera abo bose igihe wumva ngo wabaye watowe kuba Miss Popularity byibaza akanyamuneza kari kabarenze ababanyi umuryango munini muri rusange. Ibindi bikorwa nkora yuko ari byo mu isengero gukora amenagement nk'uko navuze ko mu isuku muri amenagement kandi no muri protocole cyane cyane. Hama nyene uretse nyene ibyo byo mu isengero hari izindi evenement bagutumiramwo kugira ngo ubafashe cyane cyane icyo wavuze to be a hostess ukabafasha kuorganiza. Urabizi kuorganiza ama event
ntabyuzi iyo sindashika baguhamagara kubera ngira ngo bafashe ibyo bintu wari uvuze bya protocole amafaranga menshi amamagara kugira ngo nyine fashe nko kugira navuze gusansibiriza guhimiriza uba watumiwe nk'umuspeaker ariko mvuga cette fois-ci uri kuratigita Miss ntibamutigitiisha Miss amuha icyicaro cye icyicaro nyene bagikimukwiriye nyine baratangiriye ikigongo ego mugabo abakobwa nkamwe mu ma evenement gusereva abakobwa benshi mu Burundi barasereva ibintu nk'ibyo no mu famille muri famille boba bagutinya ngo kubera ngo wabaye Miss mu manza za famille barakwikoraho bakavuga ati cyangwa uje muri service ibindi bizanye muri famille yabaye urubanza ego bamamagaye bakambwira ati yuko bashaka yuko serva kandi aussi ni nk'uko twebwe abamisi mu gihe première dame son excellence première dame atumye ko hari afite nka evenement yateguye cyangwa muri présidence abonye hose agiye ego ni byiza cyane mwambaye ivukano bishanana mwaberewe ego eraveke jero ndababwire Tricia namwiboneye atagira makeup Tricia ni mwiza sagapo keza inzara naturelle pana bimwe by'ibibandikano ugerageza nyene kuguma uri true to yourself naturelle kuko hari amafoto urazi ko hari polemique yo abafotoye ngiyi foto yahinduye umuntu canke na makeup kameme ire mu bisanzwe makeup yari yo kwihansinga beauty mu buzima busanzwe urakunda kwambara makeup misi yose makeup ndagira gake gashoboka ego gake gashoboka kuko ahani yemba numva nyine mbifi yego mugabo bacha bakurekonesa nka jewe ndakurekonesa surire yawe ingene umeze ibintu nk'ivyo ndakurekonesa vraiment none abakobwa bageze muri age yawe abahungu ndabizi umunsi bagutora umunsi bagutora uriyongera akaji my love umunsi bagutora nyene ngero bashitsi akaji umunsi bagutora bazi nk'abahungu kuri university baca batangura kuraba ati ugera ndashobora kudodora biremerewe ko ubu urumva urikuraja muri 20 tumenye ko societe yo mu Burundi 20 ubu kiri kwishuri ngabo nta muhungu arakugora ati umbere copine abongora bo bari benshi ariko igikuru ni bivanye sino kukugora iryo jambo nituri narikoresha aba ariko suhe yiwe yuko uzomubera umufasha muri future cyane cyane ko wabaye na celebre abavuga ati ujya afise future nziza twubakanye tuzoshika kure simbona ko hari umuhungu yoza ashaka gusa kugufinisha kugira ngo acarengane oya ufite ahubwo mwuko ati ngo umuhungu ababona yuko ngo sorry ari nziza arabire gusa ku kintu ubaye kuko yuko n'ubonye abadakwiriye kuko umuntu nyawe n'ujya nyene no mu gihe n'ibi bintu bigaragara biba bitaraza aba avuga ati uko bimeze kose ati ndabona yuko dushobora kubana hama nshobora kwishura ku kibazo cyawe nawe uhari twema nawe uhari kuko ubonye nibaza yuko nibiri mu masosiyete yanjye ya mbere ubu ati avec le projet kandi n'ishuri munsi yuko naraheze n'ishuri ubonye kuko hagiye n'iyindi dosiye zasabimana byinshi zasabimana byinshi nawe uhari ni byiza abakobwa b'abarundikazi hari ukuntu barirezerva kuri ico kintu kandi nibaza ko mu byo mwigisha hariho ukwigisha kwifata abstinence no kuja muri ivyo bintu umaze gukura hageze kuko ariyo tape zo mu ubuzima ejo hari mu cigwa nariko ndigisha abajene hariho ubuzima iyo ushatse gusimba ama etape imwe mugezemo a 20
ni ukuronka amanota menshi ukiklasa mu ba mbere ku ishuri hama ibyo bintu by'ama relationships bizoca biza mu nyuma hageze kuko nka community society y'abarundi abakobwa barongoga kare kandi nibaza ko bibakingira ibyo bintu byo ubushurashuzi bwo gutangura kuja mu bushurashuzi n'abahungu batandukanye baravuga ati ubu rero nahejeje ndashobora kudodora hajya nkaronka akazi kenshi hariho n'abatangura novuga kwemera kandidatire z'abahungu ari uko amaze no kuronka n'akazi akavuga ati ubu rero ndashobora umuhungu adodoye ambaza ndashobora kwemera tukagenda n'urwo rugendo nkamumenya mu nyuma bikabasema mugabo ubu vraiment n'ukuri nta pressure novuga ko abantu bashaka kumenya caractère Tricia widekivye mu majambo atatu uri umuntu avuga cyane uri umuntu ahoze cyangwa uri hagati na hagati Tricia niyihe caractère muranga oye kenshi abantu bakunda ntibibona cyangwa ngo bivuge bakunda uwundi umuntu abadekrive mugabo gerageza gatoya twumve gusa nahoze nyine kompere sinzi uko nabivuga bavuga nyene iyo bikenewe ego nk'ubu kuko ari igihe usanga nyene sindi umuntu avuga cyane mugabo hariho abantu bita introverti na extroverti wewe uri muri abo ego nibyo twashaka kumenya ego nibyo amaka yibyo utwenga bakutwengeje canke nawe urakraking to jokes byose bibiri bifatanye uratwenza ukongera ego ego ni byiza cyane kukumenya message rero iri inspirant ubwire abaturaba ikintu boretena mu buzima nk'ubutumwa nashobora gutanga ku baturaba hariho peut-être abankuriye canke abo nsumba canke abo tungana ariko ico novuga nuko igikuru nuko umuntu yimenya iyo umaze kwimenya iyo umaze kubona yuko utari ngaha ku isi kubw'igihamana haba hariho novuga ati amahirwe menshi kugira ngo ukore ibintu byiza muri community ubayemo canke ushobore gutanga inyishu ku kibazo cyose kiba gihari novuga yuko aricyo kintu natahuye kandi nkaba notumira umuntu wese kwimenya ntidushaka kurondera yuko ikibazo nta kawundi yoza kugitorera inyishu ariko n'umuntu personnellement yoshobora kwiyumvira ati jewe nimba mari kandi aha nyene hakaba ariho hari ikibazo jewe ku bwanje ku giti canje nokora iki ivyo nivyo bizotuma n'igihugu cacu c'u Burundi gitera imbere yego novuga yuko ari ubwo butumwa nobaha hama kandi ndabatumirira kunshigikira mu migambi yanje nkuko mwumvise community yacu community y'abasangwa butaka ifise ingwane nyinshi ariko muri izo nyinshi ndizera yuko jewe ndi kumwe namwe dushobora gutorera inyishu ibibazo bikeye mu byo bafise kandi intererano iyo ariyo yose irakigwa kandi yose tuyakirana umunezero murakoze timye rero umutumire wacu uno munsi tubasaba yuko aho muturaba muri mubandanye mugira subscribe mu partage ino video kugira ngo abantu bashobore kuri ikiganiro Tricia message yaduhaye mumenye n'ubuzima bwiwe mugire ama comment azoyasoma nawe nyene azoyasoma kama tuzosubire tubonane mu kindi kiganiro dufise uwundi mutumire ni surprise minsi yose mubona iyo hageze ego gira umunsi mwiza. Nous vous souhaitons toutes les belles choses de la vie, une bonne continuation dans tes projets, dans la réalisation de tes projets d'avenir. Vraiment, uri top, vraiment, naryohewe en tout cas jewe ndagukurira
big sister naryohewe kuba uciye bugufi. Crystal aciye bugufi cyane, she's humble and nkuko wabivuze calme, aratuje. So ugira umunsi mwiza, tuzira kubona na rero.